Haleluya. Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirihabwa icubahiro. Ndanezerewe kongera kuza hano, kongera kuvuga Imana no kongera kuvuga ivy'Imana yashize mu mutima wanje. Yesu nashimwe. Wo muri kumwe rero ni Françoise Habonayo. Hanyuma hari benshi bambajije bati mbega urumuki uri hehe nibiki. Ndagomba ndababwire jewe nitwa Françoise Habonayo, ndi umukozi w'Imana. Hanyuma ikindi ndi umuvyeyi, ndubatse, mfise umugabo n'abana. Hanyuma nkabamba mu gihugu ca Sweda. Imana nibahe umugisha. Dusenge. Data mu izina rya Yesu ndakengurutse uyu mwanya n'izi saha, unyemereye ko nongera kuba imbere yawe. Ndahasabye mwami kugira ngo ubane nanje, kandi mpwemu wawe yera abane n'umwe wese mu bariko barankurikira n'abazonkurikira hanyuma. Ijambo wantumanye mwami ndasabye ngo rize kugira ububasha mu baryumva bose n'abazoryumva hanyuma. Urakoze, ico ntesheje agaciro n'ububasha bw'umugwanizi muri kano kanya mu izina rya Yesu. Ndasabye mpwemu wawe yera ngo adongore. Urakoze kubinkorera gutyo mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Hanyuma rero Kristo Yesu hari ijambo yambwiye, yarimbwiye hirya y'ejo. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi k'umunani muri 2021. Hirya y'ejo rero nari ndyamye mw'ijoro, hama numva umuntu nk'ijwi rivugana nanje ariko umuntu sinamubona. Arambwira ngo bwira abantu bihane, bwira abantu bihane, bwira abantu bihane. Hanyuma nikanguye niyumvira ku bw'ico kintu Imana imbariye ngo mbwira abantu bihane. Numva rero ndabyumva, none kubwira abantu bihane none ndababarira gute? Kwihana barabizi, si ijambo rishasha kuri bo. Abantu b'Imana, abantu bakirijwe barazi ko babwiza kwihana. Abakigendera mu byaha nabo nyene barazi ko byabananiye kubiheba, ariko barazi ko kwihana ari ngombwa. Ariko uyu munsi nje kukubwira ikintu Imana yambwiye, ni ijambo ryo kwihana. Hari umuntu twavuganye arambwira ati harya mbega iyo umuntu yakiriye Yesu, umwakiriye Yesu umwakira kangahe? Umuntu ntamwakira rimwe gusa? Ndavuga ati umuntu amwakira rimwe gusa. Ndavuga nti egome, umuntu amwakira rimwe gusa. Nka kurya umuntu avutse akavuka akava mu nda y'umuvyeyi wiwe, avuka rimwe ntavuka kabiri. Hama ndavuga nti kwakira Yesu umuntu abavutse niko umuntu amwakira rimwe, waramwakiriye nta bindi. Hama rero ariko ndabaza nti none burya umuntu yarakiriye Yesu arakeneye gusubira kwihana? Ivyo rero ni ikindi kibazo twaciye tukigeza aho ntitwakibandanije. Ariko rero nanje ikinzanye kukubwira, nawe ushobora kumbure uvuga uti okay, naramwakiriye Yesu, ni vyiza, wagize neza, waramwakiriye. Ariko ndagomba kukubarira ngo ijambo ryo kwihana rero ni ngombwa, ni nkenerwa. Mbega novuga ngo abanyarwanda bakunda kuvuga ngo ni icy'ingenzi. Imana iduhezagire. Nasomye rero ijambo ry'Imana Imana yampaye kuganira namwe. Ni iri jambo riri mu Vyakozwe n'Intumwa. Vyakozwe n'Intumwa, n'amajambo dusanga mu Vyakozwe n'Intumwa. Nyamajambo avuga kubwa ni hahandi ntuzenya Etienne Stefano bamwicisha amabuye. Hajya ahantu Stefano bamwicishije amabuye, nasanze harimo amajambo meza cane ngo Stefano baramugambaniye canke baramuboneye canke baramubesheye, barapfundika ikinyoma, niko Bibiliya ivuga ngo hama bapfunditse ico kinyoma bararondera n'ivyabona baza gushinga intaha ati twabonye aho yariko aratukana, ariko aratuka Imana yacu, ariko aratukana. Hanyuma Stefano ngo bamutwaye bamushikanye baramurega ibirego.
abyumvise nk'uko nawe mwene data wo kumva ibirego bakubara ibintu utigeze uvuga utazi n'ibyo ari byo, hanyuma mbere hakaca haboneka n'abandi bavuga bati twari kumwe twabibonye, mbega wo kwifata gute? naciye nibaza nti Yesu we, ibintu bitoroshe. Ariko Bibiliya ibivuga neza yuko ngo Stefano bamaze kumubeshera bakamubeshera, mu birabe hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 6, nagomba tuvugane ururiya murongo gusa, ingene Stefano yishuye bahejeje kumubonera canke bahejeje kumubeshera. Ku murongo w'15 ndasoma mu rurimi rw'igifaransa avuga ngo tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils vinrent que son visage était semblable à celui d'un ange. Alléluia. Ngo bamaze kumubeshera bamushize ngaho bariko baramuraba icyo yokwireguza, Imana ishimwe, ngo bace basanga ngo mu maso hiwe ngo hahindutse, ngo asa n'umumarayika. Yo Mana yanje we, nagerageje kuvuga nti kweli yaciye ahinduka mu maso yabo, ngo yaciye ahinduka uko bari bamuzi Etienne canke Stefano, uko bari bamuzi, uko yari ameze siko yari akimeze, yaciye ahinduka muri izo saha, ngo bamuravye basanga asa n'umumarayika. Hanyuma ijambo bakurikije ko baciye bamubaza, hari ugeye ku gice c'indwi ku murongo wa mbere, urasangaho ngo baciye bamubaza ngo none ngo ibyo bavuze ngo nibyo mwene data, ngo bamubaza ngo ibyo bakureze nibyo. Stefano urumva ko yari yamaze guhinduka, ahubwo acavuga mu majambo akomeye mu bushobozi bw'Imana. Ntiyari akiri Stefano wa wundi, yari yamaze guhinduka ukundi. Haleluya. Acavuga ashize amanga, avuga izina rya Kristo Yesu, noneho abahera ku ntango. Mwene data, nimba ugomba kumenya ibya Bibiliya cyangwa nimba ugomba kumenya histoire zo muri Bibiliya, niwasoma iki gice c'indwi mu byakozwe n'intumwa, urasanga Stefano yaravuze idonida amamuko ya Yesu, kuhera kuri ba Aburahamu, aravuga no guhigishitsa igihe Yesu Kristo bamwica. Rero amaze kuvuga ingene amaze gushikaho onye ingene bamwishe Yesu, ngo baca barashavura babandi. Rero urumva ko yari imbere y'abacamanza bakomeye, baca barashavura kuko yababwiye ijambo rikomeye ati Yesu, reka turirabe, yababwiye ijambo rikomeye imbere yuko bamwica. Hajya anye ku murongo wa 50, ibyakozwe n'intumwa 7 ku murongo wa 51 haravuga ngo vous, hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes comme vos ancêtres, lesquels des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué tous ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, c'est lui que vous avez trahi et tué. Vous qui avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi. Yarababwiye ati mwebwe, uyu Yesu ndiko ndababarira, abavugishwa n'Imana bamuvuze ko, ariko uyu Yesu ndiko ndavuga nimwe mwamwishe kandi mwari mwarumvise iby'Imana yari yaramuvuze ko mwari mwarumvise. Abamarayika bari babazaniye inkuru ivuga ku byiwe, ariko noneho nimwe mwahavuye mutabyemera, muca muramwica. Babyumvise ngo bice bajya mu mutima, baca barababara cyane. Niho tubona yuko baciye bamufata bamwicisha amabuye. Baciye amaze kuvuga iryo jambo, baca bamutwara bamwicisha amabuye. Aha rero ho ngomba kuvuga, inyuma yuko bamwicishije amabuye, abakristo rero, mwami wanje we, aha kuri Stefano, mvuze kuri Stefano bariko baramutera amabuye. Yesu nashimwe mwene data, ntugatinye ibigeragezo, ntugatinye abana mba, ariko hagarare mu Mana. Stefano ngo bariko baramutera amabuye,
hareruya ngo arangamiza amaso gutya, arangamije ngo atabona ijuru ryugurutse, ngo atabona Imana, abona na Kristo Yesu ngo ahagaze iruhande yiwe. Abibonye gutya, murazi iyo umuntu ari mu iyerekwa bimera nk'akanya gato, bica birakamangana, bikamanganye acarahindukiza amaso arababwira ati mbega ndababwire, ati ubu nyene mpejeje kubona ijuru ryugurutse, ati kandi mbonye data, ati mbonye na Yesu iruhande yiwe. Noneho bati wasaze, baca bamutera amabuye rwose nyene, baca baramwica. Bataramwica bavuga ati data, iki cyaha bakoze ntuzukibaharureko, ariko bababarire kuko ntibazi icyo bakoze. Hama rero aca aracikana. Nkigeze ahandi agomba kubwira umuntu mwene data wifuze kuba muri mpwemu yera, haleluya. Iby'ijuru bibonwa n'abari muri mpwemu. Uhagaze mu mubiri nta kintu na kimwe wobona, ariko iyo uri muri mpwemu uca ubona, ukabona Imana irakugurira ukabona. Yesu nashimwe. Narabashingiye intahe mu gihe cyaheze, nyingene umunsi umwe Kristo Yesu yangiriye neza. Uyo munsi nari mpagaze ndi imbere y'inzu yacu, turiko turotsa inyama n'umuryango. Hanyuma rero kandi muri icyo munsi nari nafunze, nari mu masengesho, ariko Satani aca mpendesha inyama zokeje kuko yari azi ko ndazikunda kandi aziheruka kera. Baca barampamagara ngo bampe kandi nanje Yesu arabizi yuko ndi mu bihe byo kudafungura. Uyo mwanya mbona yuko atari urukundo rubasunitse, ariko ari Satani yinyegeje muri byo. Ndavuga nti mu izina rya Yesu, Satani ntushobora, ntizokwihangana gushika umunsi Yesu tuzogarukirako. Nivuze gutyo nzambona ico gisagara Yerusalemu, kuko navuze nti gushika umunsi nzokwinjira muri Yerusalemu, gushika umunsi nzokwinjira mu ijuru. Ubwo nyene nkivuze gutyo nzandaba gutya mbona igisagara gihagaze mu kirere nk'uko. Igisagara mbega novuga gute, gisa n'umuriro, canke novuga ngo gisa n'izahabu, yari jone atari jone. Ahantu hose mbona ari igisagara kimeze uko nyene. Mu mwanya isase sinashaka kukibona. Nahindukiye ndababwira nti yo, mbega murabizi ntihajya hari igisagara ndakibonye. Nagumye ninginga Imana kigaruka ndakirabe neza, Imana kigarukane. Barinze baja mu nzo, barinjira je ngo manicaye hahandi ninginga Imana ngo kigarukane. Mugabo yari yaheje kunyereka ibyanyereka. Yesu nashimwe. Etienne nawe canke Stefano nawe muri ako kanya yagiye muri mpwemu, aca arangamije ngo acabona Yesu na data bahagaze. Haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Icyo nagomba kuvuga rero bakunzi b'umwami Yesu, twifuza kuba muri mpwemu yera, kandi muri mpwemu nitwabayo tuzobona n'iby'amaso yacu atoshobora kubona. Ndavye n'amaso y'umubiri, ni gute igisagara cohagarara mu kirere, ni gute igisagara ntibikunda, ariko mu Mana Yesu yarakizanye muri uyo mwanya, muri izo saha sinari nsinzire, nari mbona hari ku murango, ariko mu kanya isase sinashe kukibona. Rero twifuza kuba muri mpwemu yera bene data, kandi iyo umuntu ari mu mageragezo canke ari mwirinde, Yesu agufasha ni waja mu mageragezwa canke ni waja mu bintu bikugoye, ntuduhagarare mu mubiri, ariko udusabe Imana iguhe kugerera muri mpwemu yera. Naho baba bariko barakwica ni wagerera muri mpwemu yera, uzokwihangana kandi uzobona n'ivy'amaso y'abandi atariko arabona. Yesu nahabwa icubahiro. Rero iki gihe Stefano bamaze kumwica, abakristo rero baca barasanzara, bamwe bagenda hariya, abandi bagenda muri biriya bihugu, abandi bagenda hehe. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo iyo bagiye hose ngo bajanye inkuru z'ibya Yesu, bagiye kuba abamisiyoneri. Iyo bagiye, mwene data nawe ahuri nyene, Kristo nashimwe, yagutwaye kuvuga ibyiza bya Kristo, yagutwaye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Aho nyene uri, itara ryawe ureke ryake. Haleluya. Yesu akeneye abo muri kumwe, Yesu akeneye aho nyene uri, Yesu akeneye kwiyerekana aho nyene uhagaze. Yesu nahabwa icubahiro. Ngo baca rero bashinga intahe, bene data bagiye hariya bavuga ibya Kristo, abandi hariya bavuga ibya Kristo. Hama ishengero ry'Imana rica riraguka, riba rinini. Rero ndagomba kuvuga ahantu umuntu yitwa Filipo yagiye. Filipo rero iyo yahungiye aca aragenda,
ashitse yavuga ubutumwa bwiza, abantu benshi cyane barihana. Bamaze kwihana rero ngo barakira Yesu, barabatizwa. Haleluya! Babatijwe habamwo umuntu yitwa Simoni. Uyo muntu yitwa Simoni ngo yarazwi muri ico gisagara ngo yuko yari umuntu akomeye kandi yahora akoreshwa ibitangaza, ariko yahora bikoreshwa n'abadayimoni, yahora akoreshwa ntiyari Imana yabimukoresha, ariko abantu bo muri ico gisagara bamubona nk'umuntu adasanzwe. Rero Filipo amaze kuzana ubwo butumwa abantu bakihana, akabona ko ibitangaza, ngo Simoni yararavye ibitangaza Filipo yakoreshejwe, ngo abantu barihanye, abantu bagwaye ibisigo bagakira, abamugaye bakamuguruka, abantu ibitangaza birakoreka. Nk'uko n'uyu munsi ibyo bitangaza bidukwana n'abantu b'Imana. Ibyo ni ibimenyetso by'abantu b'Imana. Bibiliya yarabivuze neza ati muzosenda abadayimoni mu izina ryanje, muzosengera abagwaye bakire. Niko biri kandi nuko niko bishishikara kumera. Rero uyu muntu rero yitwa Simoni nawe aca arihana muri abo bantu. Amaze kubona ibyo bitangaza ngo aca arihana. Bibiliya iratubwira neza ngo aca arabatizwa. Muranyumva bene data? Simoni aca arabatizwa. Simoni rero amaze kubatizwa, rero ngo hamwe n'abo bose babatirizwa ngo yaca yama agendana na Filipo. Nta kwa kundi ushaka gukunda umukozi w'Imana, wabonye Imana imukoresha ukaca wama ushaka kujana nawe ngo yaciye afata akama ari kumwe nawe. Hama rero ngo ishengero ry'i Yerusalemu rimaze kumenya yuko aho hantu Filipo yari yagiye abantu benshi bihanye, ngo baca barungikayo abakozi b'Imana bandi baje kumufasha. Baca barungikayo rero mbega barungitseyo abakozi b'Imana babiri, ni Yohana nande, muraharaba neza. Barungitseyo abakozi b'Imana babiri, Yohana sinzi n'ubundi bajanye. Hama rero ngo bagiye ngo babwire ubutumwa bwiza, barababarira, ahubwo bacavuga bati ko mwabatijwe, mwarihanye, mwarabatijwe, ni byiza. Ubu rero igisigaye ni uko mwokuzura mpwemu yera, ni uko twobasengera mukaronka umubatizo wa mpwemu yera, kuko muri ico gihe abo bantu ntibari bwigere babona ubushobozi bwa mpwemu yera, cyangwa nta n'ico bari babizi ko. Hama rero bababwiye rero ubutumwa babasengeye, baca barabatizwa muri mpwemu. Babatijwe muri mpwemu wa Simoni rero, ariko wewe ntiyabatijwe. Wewe ntiyabatijwe, yaciye aza kw'abo bakozi b'Imana, aca arababwira ngo ndabasabye, ngo ndabaha amafaranga, ngo nanje mumpe kuri ubwo bushobozi mufise, ngo kugira ngo nanje abo nzohora ndandika kw'ibiganza bose nabo bakire buzure mpwemu yera. Baca barabahindukira rero, baramuhindukira, baramukemera rero rwose. Ni hajya anye mu byakozwe n'intumwa igice 8, niho iyo nkuru ya Simoni ivuga. Hama rero baramubwira ati uragapfana n'amahera yawe, kuko wiyumvire yuko ingabire y'Imana ironkeshwa kuronka amahera, ironkeshwa n'amafaranga. Baramukemea kweli. Hanyuma baca barashishika bavuga ubutumwa bwiza, baca baramubwira Simoni ati wewe umutima wawe ntutunganye imbere y'Imana, umutima wawe si mwiza habanamba. Oya, umutima wawe si mwiza, umutima wawe si mwiza. Nuko rero Simoni aca asobanukirwa yuko by'ukuri umutima wawe atari mwiza, ariko baca baramubwira ijambo ariko nagomba kukubwira nawe mwene data muri kano kanya. Ijambo nagomba kukubarira
yesu yantumanye n'iri jambo ku murongo wa 22 na 23 ibyakozwe n'intumwa 8 22 na 23 havuga ngo iki? Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo rejette donc ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es prisonnier du péché. Mu Kirundi havuga ngo niwihane uhe ute ubwo bubi bwawe. Aha mu Gifaransa bavuze ngo tu es prisonnier du péché, ngo wewe uri imbohe y'icyaha, uri imbohe y'ibicumuro. Umviriza mwene data uri kurankurikira. Petero bambe Simoni yari yabatijwe hamwe n'abandi, yari yumvise ubutumwa arihana nk'uko nawe nyene warihanye, warabatijwe, witwa Yohana, witwa Ndereya, witwa Françoise, witwa sinzi izina witwa, kandi uri umukozi w'Imana, kumva uri umuririmbyi cyangwa uri umusenzi cyangwa uri umuki, kandi ibyo ukora byose mu bisanzwe biboneka nk'aho uri umuntu w'Imana. Ariko reka ndakubwira icyaha cyari mu mutima wa Simoni. Simoni sindabizi yari yihanye kandi yari yabatijwe, ariko Imana yavuze yuko akwiye kwihana kuko ibikorwa akora atari byiza, kandi ngo il est prisonnier du péché. Inshuti nkunda uri kurankurikira, reka tugaruke kuri ba bandi bavuga ngo twaramenye Yesu, baramumenye, waramumenye, warabatijwe. Ariko reka nkubarire, mbega mwene data, nawe woba uri mu ruhande nk'urwa Simoni, woba wakurikiye Yesu ugomba kuraba ngo ndabe iyo bija. Mbega mwene data, ni iki gituma uvuga ngo ukurikira Yesu, ngukunda Yesu, kandi utagomba guheba ibyaha? Tu es toujours prisonnier du péché. Uvuga ngo uzi Imana kandi uvuga ngo korera Imana, ariko mu basambanyi urimwo, mu babeshi urimwo, mu bateranyi urimwo. Mwene data, natumwe ijambo kuri wewe rivuga ngo ni wihane mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubwira nk'uko Imana yambariye ngo mvuge ngo ni wihane, uve mu byaha, ubireke, uhindukirire Yesu, kumbure yo kugirira imbabazi. Shishikara kuba umurozi, ugashishikara kwica abantu, kandi witwa ngo uri umudiyakoni, kandi witwa ngo uri umukozi w'Imana. Yesu yambariye ngo ndakubwire, umwanya wo kwinyegeza waraheze. Ibisaka byose wahora winyegezamwo, ijisho ry'Imana ryabiravye, byabibonye. Yambariye ngo ndakubwire ngo ni wihane. Uku niko data yantumye ngo ni wihane. Simoni ntiyari yabatijwe hamwe n'abandi, ntiyari yahagurutse agapfukama agasengerwa hamwe n'abandi, ariko ibyiwe byaragaragaye kandi byabonetse yuko hatamuco urimwo. Byagaragaye biboneka yuko naho yihanye, il est toujours prisonnier du péché. Bishoboka ko ataje kwa Yesu n'umutima wose, bishoboka ko nawe wowe waraje ufise ayandi ma intention, ufise ibindi shaka. Ushobora kuba warihanye ugomba umugore mwiza mwishengero, ushobora kuba warihanye ugomba ngo naka kubone neza, guha ibiti n'ibindi, sindabizi. Ariko ndakuburiye mu izina rya Yesu, inshuti yanje uri kurankurikira, wewe unkurikira ubunyene cyangwa uzonkurikira mu minsi iri imbere, wewe wumva unyumva uri hafi cyangwa ukanyumva uri kure, umviye ivy'ijuru ryavuze ngo ndakubarire ngo ni wihane. Uyu murongo wa 22 na 23 ni uwawe, mugira uwawe. Imana yambariye ngo ni wihane. Ni wihane. Warakiriye Yesu nibyo, ariko ni wihane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yuko mwijuru ngo nta cyaha kizogerayo, nta na kimwe, nta cyaha kizogerayo. Mwene data uri kurankurikira, wa mupfasoni we uri kurankurikira, wa mushinga ntahe, wa mwana we, umviriza nkubarire mu izina rya Yesu Kristo. Ugende mu cyumba cyawe, wiherane n'Imana, wugurure umutima wawe, uvuga uti Yesu Kristo, uti ngirira imbabazi, uti umunyabyaha ni jewe,
udonde bya byaha byawe byose wakoze ubishyire ku rukaratasi ubyihane hokonesevu mwimenye haleluya nimwimenye bene data umuntu yimenye uko ari wimenye ibyaha ugenderamo bisaba imbabazi kandi Yesu arakubabarira ndagomba ngo umuntu amenye icyaha aciwe niba amenye icyaha aciwe usabe Yesu akubabarire kandi arabikora Imana ishimwe hanyuma hariho abandi bavuga ngo je narihanye ubusambanyi ngo je narihanye uburozi je narihanye kubesha ubwibone narabuhevye wagize neza ariko ndagomba ndakwibira akabanga ushobora gukora ibyaha wewe ukabona umenga ntabyo ukora wewe wa mukobwa ucambara impuzu zimbanishije ugenda werekana forme z'umubiri wawe nkaho umenga nta mpuzu wambaye nkaho umenga nta mpuzu zishobora kugukwira ushaka gufuka ubwambure bwawe ndakubwira yuko uzohanwa cyo kimwe n'abasambanyi nk'abandi bagenda bakwega abantu babakwegera mu byaha nawe uzohanwa muri bo kandi n'izina ryawe uzorisangamwo nawe kandi uzovuga ngo yongo je narabyihanye ngo ntabyo nakoze ntabyo bakoze mugabo izo mpuzu zawe zishishika gusambanisha benshi cyane nk'uko ubyibaza ubwo bwibone bw'umutwe wawe ibyo bwibone bwawe buzoshishika kwandikwa mu gitabo cy'abibona wowe wibaza ngo warihanye warahejeje enda ca bugufi imbere y'Imana usenge Imana n'umutima wawe wose usenge data wa twese ahoraho akugirira imbabazi nuko umuntu wihanye ugenda ugira ivyamwa by'abihanye Imana idufashe ugira ivyamwa by'abihanye ureke kugenda wiyambitse ubusa amatako yose ari hejuru ku musozi ugenda uragwisha abantu abo uhamagaye n'abo udahamagaye wewe urarengana mugabo satani nawe acakuzanira abandi benshi bakurabira bari mu madirisha urabakurabira bari mwibarabara urabakurabira bari hehe basambana nawe kandi nawe utabizi nawe uzokwitwa umusambanyi muri bo twihane twambare neza hari uwundi muntu yanyandikiye ambare ati tubwire bapasoni twambare gute mwene data mbega ushaka waho ndakwishire ngo iki kwambara gute soma ijambo ry'Imana ni iry'ukuri ravuga ngo twikwize twambare impuzu zidukwiye ufuke ubwambure bwawe hanyuma Imana yo mu ijuru ishishikare kubana nawe kumbure ikindi gihe nzogera iyindi video ariko reka ngezaha ndakora kubwira ngo wihane kandi ndashima Imana kubwo butumwa bwamaze gushikira reka dusenge n'izina rya Yesu ndagushimiye Mana data wowe ubona kure ubona ibyinyegeje ubona ibyo tutabona wewe wabonye ibyaha bya Simoni mwami Yesu Kristo urabe mwene data uyu nguyu uri kurabwira ngo yihane n'izina rya Yesu ndasabye muhemu yera murike ku byaha byiwe nawe ace bugufi yihane urakoze mwami Yesu ndakwinginze ngufashe bose bumvise iyi video umuntu wese mwami Imana umuhe kuroranirwa mu byiwe kandi umuhe kumvira ijwi rya muhemu yewe ndagushima ko ubyumvise kandi bikoze ni mu izina ryawe ryera Kristo amen mwari kumwe na Françoise Habonayo iyi shene tuvugira ko ni shene Habonayo hanyuma nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46 Imana y'ububasha ibane namwe mwese amen.